hanyuma twasanze hari n'ikindi kibazo cy'abantu baguma batonda ngaha bataje kurondera inkaratasi ziwabo kuvuga abakomisiyoneri bumvikanye na komisiyo generale ko abo bantu tubarondera bose kuko tubashire mu gasho tubahane neza kuko barabuza abandi bantu baje kurondera inkaratasi zabo ko bashika ngo bavugane n'abajejwe iki kigo byumvikana ko ni bya bindi by'ibiturire bivugwa ngo passport ngo amafaranga ayacangwa yandi diko ndatohoza birashoboka ko hashobora kuba umupolisi umwe cyangwa babiri bigenza nabi mugabo ntikuvuga ko igigo cyose areka kice abajyabiturire kuba tugomba tubesha nico bituma ruvuga abo bantu rero umuntu wese azoza ngahanya muri immigration kurondera passport atari iyiwe mu byumve neza mu navyanditse umuntu wese kuza kurondera passport ngaha muri immigration ategerezwa kuba ari iyiwe aje kurondera aho twovuga ko byokoroha umuntu bakamureka nukwerekana ko uwo muntu baje gusabirwa passport ari mu bitaro agwaye ashobora gushika hano cyangwa ari umwana mutonya w'umumineri w'imyaka mikenya cyane uzofatwa rero yaje gusabira passport umuntu akuze yigendera azubwenge atagwaye tuzomufata nk'inkozi kuko nibo baduteza urubwa nivyo ndabisubiramo birashoboka ko hashobora ko cyangwa uyundi yigenza nabi mugo kino kigo ntitwovuga ko ari kigo c'abajyabiturire abo bantu rero b'abakomisiyoneri nibo dushaka kurwanya ko nibo baca bagenda no gucafuza n'inzego bakavuga ati amahera atangwa nayo kubera iki barabatangira kwibarabara cyangwa muri quartier ngo reka ngo ndagushikire aha ni kigo ca leta nta mwene gihugu n'umwe yimiriwe kwinjira ngaha aje kurondera ico ari afitiye uburenganzira nta numwe rero aserukira ubundi ngaho umwe wese ari serukira ni bikorwa bya misi yose tegezwe gutungana